nyuma yo gusohora code nayo nyine soon as possible igiye kuba ikwiza 1 million views agiye kuba adutamwo ikindi gikorwa gishasha. Ati gute uyu mujama inyuma yuko atumiwe na beef. Yes my people, how are you? Mumeze neza? Je meze neza kabisa. Urabona ko imbere n'inyuma mba meze neza, mba ndi muri weekend meze neza kabisa. Nibereye mu rugo ariko akazi ntigahagarara, byose bigenda ku murongo. Yes, turi Saturday cyangwa Samedi. N'umunsi mwiza, urabona ko hari agakonje tuvuga ati baridi. Baridi mugani wa Big Fizo. Nyitwa Pastor Nahimana, ayo niyo mazina papa na mama bampaye. Unyitwe Timote, unyitwe Israel hanga ry'Imana, nyitwa super manager, the one and only Mr. Dreams. I live the life I love and I love the life I live. Nuko mba nimereye meze neza vy'ukuri. Tugaruka muri industry, tugaruka muri entertainment, tugaruka mu isasangura rya bimwe mu muziki ndundi uba uriko uratwereka canke uriko uragaragaza n'igihe tari gito ntagaragara, ariko I'm so sorry ntivyari bimeze neza ku buryo bw'amagara, ku buryo bwo kuba tukabura umuntu like twumva ko biriko biratuderanja, ariko Imana igira nkuko iduha kwifata, iduha kuba tugaruka mu murimo tumeze neza. None nizere ko mwe muri ko muradukurikirana mumeze neza aho muri hose. Mwe mutameze neza, ewa Imana nta kidashoboye. Bientôt dizera ko muza kwa musubira mu bihe bimeze neza by'ukuri, bikaza by'ukuri muba strong. Niko bimeze, ubuzima uyu munsi biraba nabi ariko ejo bikaba neza. Byose n'igisabisho, byose no kubiha Imana. Ndaramukije mwe mwamaze kuba mukora sabona cyangwa subscribe. Saluti and God bless you. Mwebwe mutarayikora muyikore this now. Raba ngaho hari ku ruhande ukore sabone, handitse sabone cyangwa subscribe, ubanze ukore sabone guco uzube mu bambere kuzoza barabona notification cyangwa notification y'ibikorwa bishasha tuba dushize kuri channel ya YouTube. Ni White Vision TV, television aling. Ushobora kudusanga kuri pages zacu za Facebook cyangwa ukadusanga kuri Instagram, wandike ko White Vision TV, hama uhita tubona ubashe kuba ukora follow guco tubandanye tubana ku ma platform yose. Mwe mumeze gute? Nizere ko mumeze neza. Mwe mugiye kuba mukora sabone, saruti, mwibuke gukora na comments zanyu ziraduha izindi nguvu, yabe zidukebura, yabe zitubwira ati kora uko guco tukabandanya tugenda mu busesanguzi buba buteye imbere. Uyu munsi rero tugiye kuba tuvuga gute? Tugiye kuba tuvuga ati umuziki ndundi nutera imbere, umuziki ndundi nugere ku rundi rwego. Turaza dusesangura ku makuru ya Dramati, the one and only mwitu Heri, iradukunda Heri kuva imuyinga ariko akaba yaraje arafatisha mu gisagara ca Bujumbura, ubu ahitwa muhira. Turaza tugaruka kuri Melanin Boy, turaza tugaruka no kuri Gusto. Aba makuru yose bavugwa ko tugiye kuba tuyasesangura, aho bona vy'ukuri kari umuziki wabo uri kurava ku rundi rwego, bawushira ku rundi rwego, uva kuri rimwe ukaja kuri kabiri. Guco urabona ko ni ibintu vy'ukuri biba bituma umuziki ndundi uryoha ku bana cyangwa ku ba stars bacu bariko barakora, vy'ukuri bikabashira ku rundi rwego go kumva ko batakirika hahandi, ariko bari mu bikorwa bigiye bitandukanye bituma umuziki wabo utera imbere. Twinjire kuri ubwa mbere turabire hamwe kuri Melanin Boy cyangwa Melanin Gusto. Ayo niyo mazina akoresha kuri channel yo ya YouTube. Inyuma yo gukora indirimbo nyinshi bari mu mugwi wa We Love Music, aho bari kumwe na Bellissima, umwino mesi nikaba ari karitwa, ariko ku mazina yiwe kaba yitwa Fernando. Aba basore babiri murabibuka muri We Love Music babikoze neza, ariko baza kuba bigira inama yo kuba batandukana gato, batandukanye mu mwuga ariko batandukanye nkuko bahora bakora ari group cyangwa bakorera hamwe. Baravuga ati reka umwe wese akorere kuri channel yiwe ya YouTube, guco haba itandukaniro ku bw'ivyo. Ku bibazo bagiye barasigura kubona ko management bahoramwo ibintu bitari bimeze neza, ariko baravuga ati ntiduhagarika akazi ahubwo tubandanya dukora. Ati rero bimeze gute ku musore wacu Melanin Boy canke Melanin Gusto nkuko yitwa ku mazina yiwe ya YouTube? Melanin Gusto ubunya
akaba afise abasabone atari bake kuri channel yiwe nshasha ya YouTube, abasabone barenga 36.9k canke agiye kuba akwiza 40,000 subscribers. Urabona ko ariko arabikora neza. Inyuma yo kuva muri We Love Music agakora ari numwe amaze kuba abishira ku rundi rwego, asomaze kuba asohora indirimbo zibiri, indirimbo ziwe zibiri. Imwe yagiye kuba yitwa Elena ni indirimbo ikoze neza no mu Queen video yavuzwe ko amajambo menshi. Aheruka gukora iyindi ndirimbo yise No Forcing Love, ni video nziza iri visualize vy'ukuri, urabona ko ari creation shasha umuziki ndundi uri kurazana. Ati bimeze gute rero Melanin Boy? Nje ndamwitwa kari umukozi. Iyi channel yagiye kuba ibaho 2023 le 25 janvier. Urumva ko imaze kuba irenza umwaka iri mu kazi vy'ukuri, ikaza ishira ku rundi rwego uno mugabo. Ariko ni kimwe mu buhanzi canke muri entertainment, mu bintu bakora canke umuntu akora habaho gukora cyane. Ati bimeze gute mu kiringo cy'umwaka uyu musore iyi channel yo yari ibayeho amaze kubashira ko ibikorwa bibiri navyone ntabwo ari vya kera, ntabwo ari vya kera cyane. Iyi No Forcing Love yagiye kuba imaze ukwezi ayishizeko, hama Elena imaze amezi abiri ayishizeko. Ariko bisigura iki? Iyi channel ya YouTube yari imaze igihe itagira iki, itari fonctionnel. Nubwo yari créé itari kirakora, nubwo yoba iri kirakora, bishoboka ko ibikorwa vyari biriko ko yoba yarabi deleting cyangwa yarabikuye ko cyangwa yarabisupprime. Araza rero abikora neza. Indirimbo yiwe ya mbere aza kuba yitwa Elena, no mu Queen video mwiza cyane mu muzi, trendinga cyane kuri social medias, bandazi kwa muzi cyane. Ni indirimbo imaze kuyikwiza 673,000 yaba viewers amaze kuba akwiza. Hama ishasha No Forcing Love ikaba imaze kuba ikwiza 475. Ibi bintu rero nishaka kubivuga kwiki, abasore nivyo baraje baratrendinga, abasore barakora kandi birashimwa. Ni kimwe mu bikorwa byo kumva ko umuntu aba akeneye kwibako. Ariko bano basore mwabona gute? Ego nivyo baragaragaye mu biteramo iki, bararimba zimwe mu ndirimbo twakunze kandi babikora neza. Vy'ukuri urabona ko ni ibintu biba biteye igomwe, ni ibintu biba biteye nishema kuri bo kuko barakora vy'ukuri. Ariko bano bahungu ndagaruka kuri cyane uyu Melanin Boy, nje ndamwitwa kari umukozi paraporo ya Fernando twibukanye. Turaza kuba tubigaruka ko amaze kuba sohora indirimbo imwe gusa rudende Bellissima kuri channel yiwe ya YouTube. Ati bimeze gute rero Melanin Boy? N'uyu mwanya tuvugana afite ibikorwa byinshi, ariko ni igihe gusa kitaragera. Ariko bano bahungu, uno muhungu jice ndamubwira ati courage, nje ndazi kazogoyinga viral cyangwa ashike ku yindi ntambwe. Iyi sama iduhisha ibintu byinshi. Iyi urabona ko aba ari ibintu umuntu atezwa kwagurako. Ariko ndaza ndamufatanya na Fernando inyuma yo gusohora Bellissima. Murabizi mwese ni indirimbo iri mega hits, in word mega hit song, iri mega hit kabisa. Yaje akubita Bellissima, abantu tutamwiteze, aza kuba yishira kuri channel. Ni indirimbo yagiye ko asigura vy'ukuri katari indirimbo yaje yumva ko yoshiramo inguvu nyinshi. Yari dedicate kuri kumutambukanyi wiwe aheruka kuba akorera dot soon as possible. Baraza batubwira suite. Iyi ndirimbo azashiramo ico bitwa imitoma canke amajambo vy'ukuri y'urukundo, atangura avuga mu gifaransa vy'ukuri amajambo nyayo. Iyi ndirimbo rero gendera goinga viral. Iyi ndirimbo igendera fata cyane ifata mu gisagara ca Bujumbura, yinjira cyane no muri East Africa. Turaza tugaruka ku bikorwa aheruka gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Rwanda iragendera kubita, iradukoma, idushira ku rundi kwego. Umuntu akora imanza wese, nta muntu yokora imanza indimbo ntayivuze cyangwa abara amajambo yo kwifuriza umuntu. Agenda igira mega hit muri Europe, Australia, Etazini n'ahandi, all world. Indirimbo iraza igoinga viral. Ariko urabona ko uyu muhungu iyi ndirimbo no mwitwa kirikira mutera ubunebwe.
ati gute ni indirimbo ubona ko nivyo ni mega hit uyu mwanya tuvugana iri plus de 3 millions y'ama viewers iri mega hit vy'ukuri ariko ni indirimbo yamuvanye ku rwego rumwe imushira ku rundi ati bimeze gute inyuma yo kuyisohora 11 December 2023 haheze amezi ashika nkane aza kuba ahabwa invitation imushikana mu gisagara ca Kigali turavuga mu gihugu cy'u Rwanda afata rutemikirere mu misi heze ariko ubutumire bwande bwa The Ben hamwe na Chris Easy iyi nkuru ntiyamenyekanye cyane ariko mu vyumve inyuma yuko indirimbo ibaye mega hits inyuma yuko indirimbo igeze kure The Ben ubwiwe aza kubavugana na Bellissima canke Fernando bamusaba gukora remix y'iyi ndirimbo Chris Easy inyuma yuko ayibonye naravuga ati iyi ndirimbo shaka kuyaparte namwe ni bimwe vyatumye ahabwa promotion yabo bagabo atumwako Fernando atumwako mu gihugu cy'u Rwanda mu misi heze ntimuzi ibikorwa yari yagiyemwo ariko iki ni gikorwa kimwe mu bikorwa amaze gukora cyari cyamujanye atimeze gute rero ubu tuvugana iyi ndirimbo yamushize ku rundi rwego nyuma yuko bamutumye ko mu gisagara ca Kigali biravugwa ko amakuru tudafise ivyemezo neza biravugwa ko inyuma yo gushika mu gihugu cy'u Rwanda sinzi ko yari yajanye na manager cyangwa afise umuntu akurikirana ibikorwa vyiwe biravugwa ko hariho bimwe batahuje kubera iki hari ibintu byinshi asaba ati gute nivyo gukorana collabo n'umuririmbyi runaka uri kuri trending biba ngombwa ko uyivyazamo umusaruro ariko kandi eske kino gihe cyari gihe ciza ko yosaba ivya mirenge cyangwa ko yosaba ibintu byinshi twibukanye izina rya The Ben twibukanye izina rya Chris Easy bishobora kumukura ku rwego rumwe rumushire ku rundi iyi ni chance je nabivuga ko ari chance nibyo yobagize yo gukorana n'abajya ba stars kuvuga izina ajya amazina n'ibindi bintu iyi ni chance yo kumva ko Fernando yova ku rwego rumwe ahubwo akarija ku rundi ariko muri contract bokorana je sinovuga ko boshira ikintu cy'amafaranga imbere ko byumva sinovuga ko boshira ikintu cy'amafaranga imbere ahubwo ko baho abantu bamwegereye bakamwumvisha ko iri eriterambere nawe neshora kumugerako ati gute ibaze gukorana na The Ben ibaze gukorana na Chris Easy iyi ndirimbo nimba iri ku mezi 3-4 ku miliyoni 4 cyangwa ku miliyoni 3 za viewers ibaze gukorana na Tiger ibaze no gukorana na Chris Easy urikura byumva kandi tuvyibukanye ni indirimbo imwe Rudenda amaze gukora je sinamwitwa ko ari umunebwe ahubwo namwitwa ko ari bon départ bigaragaza iki ibi yo kwemera akakorana nabo cyangwa bakavugana bagahuza ni ibintu vyoza ahubwo bimukura ku rwego yarari ko kuri bano basabone bari plus de 45,000 bamukurikirana bikaze bikamushira ku rundi rwego rwo kumukura kuri abo ahubwo akaba umustars ari international ariko kandi baraza bashiramwo amajambo yabo canke baza bakoresha kijya gifaransa ciwe nivyo nibindi bintu ibi rero biza ndiko nabivuga kubera iki Fernando numukozi pe bakoze indirimbo nyinshi ariko karakaryo keza ko kumva ko yokora ibindi bikorwa ati gute turiko turinjira muri sama turi mu kwezi kwa gatatu soon as possible turaja mu kwa kane ni bimwe mu bikorwa abanyamuziki cyangwa bari muri entertainment industry y'u Burundi bariko barakora ibikorwa byinshi vyiza turaza tugaruka ku bikorwa bigiye kuba bisohoka ariko bitaraje ku mugaragaro by the way ntitwigwa turabigarukako ariko nibikorwa abaririmbyi b'u Burundi bariko barakora iyi sama tugiye kuyibona mu yindi sura iyi sama dufite akazi kabisa abamenyesha makuru n'abaririmbyi bari mu kazi kabisa urabona ko bariko barategura ibintu bimeze neza iyi collabo rero ndaza ndayivuga iki ntiyatevye yahise agaruka ibujumbura ivyo bayaze ntihashimye kubishira habona natwe aya namakuru atizewe neza kuko ivyo bayaze biravugwa ko hari ibintu bimwe batahuje ko bagiye kuba bahuza inama aravuga ati reka tuze kuba tuvyiyumvira ko bisigura iki
bientôt cyangwa soon as possible turashobora kubusubira kumubona yafashe urugendo asubira mu gisagara cya Kigali kugira finalize iyi contract cyangwa bas finalize kino gikorwa. Je cyo ndamwipfuriza na mahigwe masa no kumva ko yogera kure kabisa, hama akarondera ico bitwa abantu hamwegera. Izi deals singombwa abari waza guseruka, rungika abantu baze kudiringa by'ukuri, biriya ntabwo biri professional. Ntabwo uza gushaka collabo na Doben cyangwa na Chris Easy nguze kuba uhura na Chris Easy face to face. Bigaragaza iki industry yacu hari isoko tutarayishikanako. Teza ko office mu managers apana muri babandi mugirana ama contract bakagusukamo amafaranga ejo bakaguca bagushira mu kinogo runaka, urabizi. Ariko kandi ukagira n'abantu bategezwa kuba bazi amakuru jour à jour yabajya bahungu nico bashaka kuba bashikako. Ico nakwifuriza je mvuga ati ibuye ntiri gitonyanga c'imvura ntigitobora ibuye ngo nuko gifise imbaraga ahubwo gihozako. Nizere ko nawe uri kurategura ibindi bikorwa inyuma ya Bellissima, uri kurategura yindi mega hit. Nikora byumva kuko hamwe wo kubita Rivance gato ikakuvako abana b'abarundi bariko barakora kabisa. Bisigura iki itonde inyuma y'igihe gito uduha ikindi gikorwa kizotuma kigukura ku ntambwe imwe kigushira ku yindi. Abahungu rero inyuma yo kuba bari muri We Love Music no bari kumwe baje bakorana ico bitwa support. Urabona ko Melanin Boy yasohora igikorwa, Gusto nawe agasohora, bakabaho batezanya imbere kurundi gwego. Abahungu rero tubifurize amahigwe, bariko baraza neza, soon as possible turaza tubabwira n'ibikorwa vyabo n'abandi baririmbyi b'abarundi bariko barakora. Ariko kandi mu baririmbyi b'abarundi turavuga byinshi, ariko ni turiko turavuga kwa runo gwaruka ruko ruraza, turinjira cyane kuri Dramati cyangwa umwitwe Mr Code cyangwa umwite amazina yose ushaka umwitwe Itampolize, Ambulance, ayose na cyangwa Madame, izo zose ni indirimbo yagiye kuba asohora. Dramati kumwitwa Stars nta kosa na rimwe noba ndiko ndakora. Ati gute? Dramati numwe mu waririmbyi yaje bigoranye niko aba muri Bantu Boy arayivamwo yikorera ku gatwe kiwe, ahura n'ubufasha bwishi bwa DJ Pole amuhuza n'abantu bamuha amachance, bamukoresha ibikorwa by'ukuri agera kure. Inyuma yo gusohora Madame irare iba mega hits kuri uno mwanya iri kirababa 7 miliyo, uyu mwanya iri kuri 6 miliyo quelque chose. Inyuma yo gusohora Ambulance imaze ukwezi kumwe, inyuma yo gusohora Itampolize iri mega hits n'uyu munsi Itampolize gikubita imaze kuba irabwa ni miliyoni 4 z'abantu. Inyuma yo gusohora Code nayo nyine soon as possible igiye kuba ikwiza 1 million views, agiye kuba adutamwo ikindi gikorwa gishasha. Ati gute? Uyu mujama inyuma yuko atumiwe na Bifes on the Floor muri launch y'indirimbo yiwe No Sala yakoreye kuri ku Mutwenzi. Uyu mujama mu byibuke hari amakuru mwe mutagiye kuba mumenya y'igihugu yahoramwo. Yari yaragiye agenda mutazi by'ukuri ngajanyo nibiki. N'uyu mujama yari mu gihugu cy'u Rwanda mu gisagara cya Kigali. Inyuma yuko habaho beef yiwe na Bifes on the Floor, haba tumwe bataza bahurizako, haravugwa amasaga menshi tutazopfa twibagiye kuko ni ibintu vyagiye bidushira ku yindi CV cyangwa bagiye bibashira ku yindi CV. Vyabaye ngombwa yuko Dramati bigaragara neza yuko ariko asubira inyuma. Mu gusubira inyuma rero kwiwe yagiye ko ashira indirimbo yiwe Code hanze. Ni indirimbo ivuga ko harimo n'ijwi rya Bifes on the Floor yagiye kuba ikwega ama polemique. Ariko indirimbo ntako bwo byamuciye intege, aragenda arategura akora ico bitwa backing song, ariko arakora. Sishimye kubabwira izina ryayo kuko nawe ntarayishira habona. Mugabo amakuru neza nkura mu gisagara ca Kigali nuko yajanye agashavu katagabanije yo gukora iyindi mega hit. Ategura iki? Ategura urugendo mu gihugu cy'u Rwanda, yinjira kwa Element L, ndayivuga neza,
Element ere akora ico bitwa songs izotuma akora backing neza. Aya makuru ndazi ko mutari muyazi. Mwibuke ko kiriya gihe aza mwa kiriya kirori cha Bifes on the floor muri Nosala muri press conference atagiye kubagaragara kubera iki yarakiri mu rugendo. Uriya musi nyene aza kuba ashika ku kibuga c'indege aravuga ati jewe ngiye kubangaragara mu gikorwa cy'umuvukanyi wanje Bifes on the floor, aho vyagiye kuba bigenda neza. Aravuga ati Bifes aramupresenta avuga ati inyuma y'ibintu byinshi vyatuvuzwe ko bigiye kuba birangira, tugiye kuba dusubira mu kazi. Ariko agashavu nikarahera, inyuma yuko asubiye inyuma uyu mutipe muze mumwitega mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, nibikorwa bizomukura ku rwego rumwe rumushire ku bindi. Biravugwa ko yagiye kuba ava mu gisagara ca Kigali akoze na video nziza cyane za kuba ikorwa na John LR, video nziza cyane. Ibi bintu abantu mukunda ico bitwa umuziki ndundi, abantu mukunda indirimbo zirimwo imitomo, abantu mukunda indirimbo zirimwo ubutumwa vy'ukuri bw'urukundo, ngiye kuba ndabatera mapeti. Ni indirimbo vy'ukuri, nimba ufise sheri wawe, nimba ufise umuntu muri mu vyumva kumwe, ugiye kuba umubwira ati icara wige, ubanze wige urukundo. Nibi amakuru ariko aracicikana. Ejo yagiye kuba yandika kuri Facebook yiwe pages, Facebook ni Dramati, yagiye kuba adushira ku rundi rwego. Murabona ko inyuma yo kuba akora ibintu vyinshi Dramati agiye kuba agaragara Europe. Ati kimeze gute? Mugende kuri pages yiwe ya Facebook, page yiwe ya Facebook Dramati, inyuma yuko supportinze muririmbyi Philosophe ku ndirimbo yiwe, vyagiye kuba bigaragara yuko aririmba indirimbo ya Philosophe ahagaze hejuru. Ijya ni support kubona umuririmbyi nka Dramati kuba ahagaze aririmba indirimbo ya Philosophe ayitamba isuramwo anezerewe. Ijya ni support, abona ko anamwishimiye. Biragaragara neza ko kiriya gihe ntiyaririmbye ngo nuko yashaka kuririmba bisanzwe, ahubwo yashaka kumuteza imbere. Ariko biragaragara ko hajya hano yaririmbiye yarika akorana video. Ati gute? Uwo mutipe afise ibikorwa byinshi, iyi sama turagowe kabisa tuzonezego. Kuri Instagram pages yiwe biragaragara yuko yamaze kuba abishira hanze, yanditse ati Europe ... drop your flag, let me see where to start the party. Ibi biza bisigura iki? Europe Genov sigura yuko ari nkuko yovuga ati I'm coming back, I'm coming. Urazi ko yakoze ibikorwa byinshi, concert Dubai, ubu arika agerageza kuba yokora ibikorwa bimukura muri Africa bikamwerekeza Europe. Drop your flag. Muri make aha ni nkuko yanditse amajambo avuga ati drop your flag, ariko ni nkuko yovuga ati ndaje nkome ndabakome, hanyuma nawe amanike flag yiwe cyangwa amanike drapo yiwe. Acha avuga ati let me see where to start the party. Aha bigaragaza iki? Ni umunezero uza utwereka ibikorwa vyiwe ariko arakora. Ubu n'umusare vy'ukuri yakoze ibikorwa byinshi, yagwaniye umuziki cyane, yaguye mu mitego ariko aragerageza arayisimba. Dramateraje cyo namwifuriza n'amahirwe. Inyuma yuko Ramadan ihera, urabona ko ari mu bikorwa vyiwe vy'akazi, ariko ari no muri ukwezi kwa mafungo cyangwa ukwezi kweranda no mu mizirma. Nizera ko Ramadan iza imushira ku rundi rwego. Inyuma yuko iza kuba ihera, ndazi ko tuza kuba tubona ibikorwa vyiwe vyinshi. Ati rero ico nosoza mvuga gute? Iyi misore itatu navuze Dramatin, mvuga Fernando, mvuga na Gusto, abasore bariko baraza neza. Ico ndabashimira n'abasore babikora bucece, ariko ndabatera courage. Mukore vy'ukuri, tugere kuri rwa rwego twumva ko amazina mwamwe ariko aragenda yibagirano, aze hari abandi bayuzuza umuziki ndundi cyangwa industry idushire ku rundi rwego. Vy'ukuri ni ibintu biza bidushira ku rundi rwego mu gihe baba ariko barakora. Nishimiye cyane rero mwe mwariko muradukurikirana,
behind camera ari Vincent the only the one yatuma amajwi n'amasanamu yabona neza. Jewe nyitwa Timote cyangwa nyitwe super manager. Shirako nakandi ka Mr Dreams cyangwa nyitwe Mahinyagu. Icyo nezina simbizi yabashije kuba ampa naryo ndayishima kuko nizina rya sogokuru wanje nyitwa Mr Mahinyagu, nyitwe Mr Dreams, ayo sina mazina yiwanje. Ndabashimira rero kuri mwe mwamaze kuba mukora abone, mwe mwamaze kuba mukora subscribe, wibuke gukora like cyangwa na share kugira ngo tubandanye tugira kure. Mwe mwariko muradukurikirana, ico mbasabira umugisha ube kuri mwebwe, amafaranga ntabure mu mifuko yanyu, Imana ibahezagire. God bless you. Ciao ciao.